nanjye mbona gute ya hindukira tura. Wow, you are very beautiful. Thank you. Ndabona umupira ni mwiza kabisa, n'ibutura ihagaze neza. N'amafaranga wayakuye waziguze? Amafaranga nenda yafise muri carte SIM. Uribuka ko nari nakubwiye ko mfise amahera, mbonye ubuzima butanguye kugorana, naciye ndayakuramo muri carte SIM, ndagenda kurimisha zarengarenga. Rero udufaranga twari twasigaye two tunashimye kukugurira ko nanje waranguriye. Okay. Mbese bwoga. Nari mfise amatsiko. Niyumvira mbega bashiba yakuye muri AI. Bayakuye. Yakubashashira. Nari mfise ubwoba. Kuko hajya umaze kubona umudamu atanga kuzana ibintu mu rugo uzikatakaza afise bitubiri. Hariyo n'ayandi asigaye. Sindayageje nyene tujana hantu ukunda kugenda no musi nanje ndahabona. Tuyasangire. Tonwa citron. Urukundo ni hesplog. Mu bisanzwe bisabwa guhana. Ume ndagora. Rero tavye ukuntu wakoze ko ushoboye ukangurira kugira nanje Mbega. Nanje sinikureka kubikora ku bwawe. Ikindi sinaryoherwa kubona mbere wanduwe. Kandi wibuke mu kibano baravuga. Bisanzwe. C'est bon? Ariko imbere yuko tugenda. Ariko ikintu numva nshaka. Iki? Washobora kungwa mu nda. Baby, come on. Byose bisanzwe. Papa. Waberewe Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 21 havuga ngo ikibi coye kukunesha yamara ikibi ukinesha yashicitse. Amen. Papa, urabona ko inzoga kari vyiza. Yaba kuva we uhebe inzoga ngene usigaye isa neza. Waberewe ambaye impunzi nziza. Tanti Ange. Nta na kimwe mwana. Mama. Oui ma fille. Warakoze. Nanje ndabona yuko urugo rwahavuye rukomeye. Mboneye akanya rero ko kugira ngo ndagukeze kandi ndaguhezagire. Erega Imana ni ibifasha, ariko rero ngira ngo namwebwe mwarabishizemwo akaye
papa nukuri nanje ndabyishimira cyane ukuri bimeze neza kandi byavanye n'impanuro mwampaye impanuro z'abavyeyi kuntu mwambaye hafi nibyo mwakoze ico mwategereza gukora ariko hariho ababarekera mu nzira bakabarekera mu gahinga ariko mwe mwagumye ko mwaranyitwararitse nk'umwana nukuri ndabigushimira cyane igihe cyose mwambwiye amajambo nabona yuko umenga muriko murantuka nabona ko umenga muriko mumbwira nabi ariko ubu niho mbona ko yari amajambo ankomeza yo kumpanura biri mu byo ndagushimira cyane nk'umuvyeyi nukuri warakoze Imana ishimwe vyiza rero mwananje burya urugo rusaba ibintu vyinshi kugira ngo ruzokomere ko wamaze gutangura ukabona biriko biragenda neza hariho impanuro umuntu yoguha kubera kuko y'amanyama kwa kuyerera kwa kugayana ubishire ku ruhande umugabo niwo kwitonde kubera kuko umugani wa wundi ati mwahwanye mukuze ubu rero ni ukumenya ico mumarira ni kumbura umwubahe hama nawe azoguha icubahiro gikwiriye cane cane wewe kuko urugo ni babiri umugabo waramuronse hasigaye aho nawe umugumya ivyo navyo bizokuvako ubimenye yuko ubwiza bw'umukobwa bwo mu mushikani bwami ariko kuzogumayo kuzorambirayo canke kutamarayo kabiri biva ku nyifato yiwe papa nukuri nzokora ibishoboka byose nzokora uko nshoboye kose urugo rwanje rugume rumeze neza erega papa impanuro zose mu ndazishira ku mutima ari nacyo gituma nzokora uko nshoboye kose nkakora uko nshoboye kose n'inguvu zanje zose kugira urugo rwanje rugume rumeze neza ngusabe rero umukobwa wanje uze wame wubaha umugabo ko atari ukubesha ndabona ko agufashe neza
ubuzima koko. Bigenda kuraba gukambinga. Nyumvira ko kunje. Hari igihe nibaza yuko wowe uri umuntu usanzwe. Koko uri ange. Umumarayika wadukurikiye. Seri. Nanje kuva umwana wawe mfise amahoro. Si ibyishimo. Ndashimira Imana yakumpaye. Ese bo. Umwanya nafata wo kunywa inzoga. Ndagenda ndatemba. Ndafata ndamushera. Chef. Ndabwa kubwira n'umunsi mwiza. Numva amasoni. Sifite amagambo abivuga uko mbitekereza inzozi zanjye zo kumenya mbese mbyita paradizo sinatandukanye manywa n'ijoro kuko niba n'ikizuba. Shit. Nuko nafite amafaranga. Nagutwa gusoma studio. What's your serious? Yabuze. Yendi bore gwa? Oh yeah. Ndayizi. Nadeje. Ariko ibihe byose jewe nawe twamaranye. Amajambo wambwiye. Inyuma ya gwa rukundo rwose wahora unyereka. Ibi nivyo warumbikiye. Sindiko ndataha. Niki kiba kiratuma mbwira we nayo majambo. Ntabyo uriko uratahura. Kwicuza. Nadeje, umutima wanje wuzuye kwicuza sinokubesha. Kwicuza. Muri kahise ibintu byose we wankorera byanyibagiza umugore wanje anje. Ariko baho tugeze. Buri kintu cyari cyo cyose unkorera kiramunkumbuza. Ntanguye kwicuza icyatumye ndamufata nkamukura muri nzu nkamwirukana. Ntanguye kwicuza icyatumye ndaguha amahirwe yo kubana nanje. Ijoro umutaga buri saha buri segonda umutima wanje uganjwe mu kwicuza kubera ibikorwa unkorera. Ngeze hahantu nibaza yuko basi nari gufuma nibana je nyine mu nzu. Gira kumbure nari kuronka amahoro. Sindiko ndatahura. Sindiko ndabona impamvu uri kuricuza. Kuko mbona umenga ntaco nahinduye na kimwe. Okay. Nivyo ndagutahura cyane. Ariko ngomba kubwira kino kintu kimwe. Ingo nyinshi zishwe na kino kintu uri kuravuga. Uko utemera ikosa. Ukumva yuko umuntu atakosa yakoze kandi yarikoze. Look,
umugore cyangwa umugabo ashobora gukorera ikosa mugenzi we. Reka dufate example umugabo akorera ikosa umugore. Umugore akumva arababaye mu mutima, akumva katuntuye, akuguruka icyo kintu akakibwira umugabo wiwe kugira ngo kumbura iryo kosa yakoze ashobore basi no kurihindura. Ariko kubwo ryajamba basokuru bavuga ngo umupfu ntiyinukira, akaca abandanya arikora yumva yuko umengo se amakosa, ho gufata akanya yirimbure arabe ico kintu kibabaje mugenzi we hama gikosore, ahubwo akabandanya yishigikira yumva yuko arenganwa, atuntujwe, aturubikwa, kandi amakosa akora yabona. Ibyo nivyo bisambuye ingo nyinshi muri no minsi. Tuba twumva umengo turaberanda. Ariko ntaco. Ntubona ko ndiko ndakubwira yuko mbabaza. Ukumva nkaho umenga ibyo ndiko ndakubwira ntibifashe, ntibigira ishingiro. Nta kibazo. Gusa hari umunsi. Ndakubwije kuri Nadeje hariho umunsi. Uzokwicuza runo rugo rwanje naguhaye ukagwanjanjwako. ariko shira burya nta zibona zidakomanya amahembe. Nshobora kuba nakoze ikosa sindaribona ko ari ikosa. Iciza mbona nuko twakwicara tukaganira, kuko nshobora kubona ko atakoze gahabaye. Aya majambo mbwiye aranteye ubwoba cyane. Akuteye ubwoba? Donc uteye ubwoba n'amajambo mvuze, ariko ntuteye ubwoba n'ibikorwa bibukora. Uwo mutima w'ubunyamazi ukura. Ariko ntaco. Hariho umunsi. Ange. Ange. Ibi ni biki ndiko ndabona? Uko niko usigaye umeze? Nivyo kuri ivyo bambwiye ntibambeshe. Nukuri. Ariko ndiko ndatangazwa n'ivyo amaso yanje ariko aranyereka muri kano kanya. Ange, wewe ubundi iyo shetani yaguteye ni yahe? Ange, bugerageza basi guha agaciro ibikorwa twakoze jewe na wewe. Ni je wa muhungu naguteye agateka mu bandi bagenzi wari office. Nditora nzi wanyu nsabirembo. Bukeye kabiri ndagaruka nkora dote, gatatu ndagaruka dukora mariage vyemewe n'amategeko. Akagorane gato twagiraniye muhira ndakwirukanye ucuja mwibarabara. Basi hano hantu uri niho usigaye uba. Mbize ndakubwira ikintu kimwe. Nimba wahejeje kuvuga urashobora guhaguruka ukabandanya wari kuraje. Ange, ibyo ni shavu uri kurakoresha. Ndabizi nawe ubwawe mu mutima wawe uriyumvisha neza ko ndagukunda. Inde jewe
hari kera. Ntabwo ari ukuri na gatoya, kuko biragaragara yuko injwi uriko urakoresha mu kuvuga ridahwanye n'ubuzima ubayemo. Raba imishatsi, raba impuzu ucambaye, ni ya yindi nakwirukanamo. Aho ukacumbwira ngo urafise aho uba wicaye mw'ibaraje. Aho mba ndahafise, nari nduhutse kwa numva ntameze neza. Nivyo birashobora kugora kuntahura bivanye n'amakosa nagukoreye, ariko mu bisanzwe naje amakosa nakoze ntiyari meza kuri wewe. Ni kenshi wagiye unkorera ibintu nkabifata nk'aho ari amakosa, ariko atari amakosa. Nibwo bugaba bw'abagabo. Hari byinshi abagore badukorera tugafata nk'aho ari amakosa, kandi rimwe rimwe ariko twitaho, ariko urondera iterambere ry'umuryango. Gusa anje wanje nikuraho ngeze na jewe ndicuza, kandi nterereje amaso nkakuraba uko ngenda kubona muri kano kanya, nawe biragaragara ko ubuzima bwawe atari bwiza. Rero nagomba ndagusabe nimba bishoboka ugaruke twongeye twubaka urugo rwacu, dusubirane wa munezero twari dufise kera tugikundana. Uve muri buno buzima nanje mve mu buzima ndimo bwo kwicuza, ndagusavye. Basi mbwira ikintu cyacu cyose wumva ubukeneye muri kano kanya, ndakikuronse kugira wumve ko wishimiye umugabo wawe w'isezerano. Jewe Sahira, nta na kimwe ndagukeneye ko wewe. Ico ndagusabye ni kimwe, bandanya inzira yawe. urisiri ko atakintu nakimukeneye. Yes. Okay. Basi nta n'amafaranga aho wowe ukeneye. Turabasana amahera, urabico yakoresha mu kwifashisha mu buzima busanzwe. Okay. Niba bishakutse kuyatora uyakoresha, utabishatse naho uyerekere ngaho aratora bahita. Ibi ndabikoze kuko umutima w'urukundo ndagufitiye, nta bindi. Sheri, uzi ko uyu munsi twahuye na mugabo twahorana? Uvuze? Twahuye, naje mbona nturukira kandi nari nicaye. Tangura kuguma ngora ambwira amajambo menshi, nuko natako ntigeze ngira kugira ngo ndamwereke urukundo, ndamwiteho. Naramukunda, naragerageza kumwereka ikintu n'ikindi, ariko ntiyanyumva. Sheri yaranturubika, yarantuka, yantahira kamajoro nkamwereka ati burya
Raba ibintu bimeze uko ariko ntantahura. Naramubwira arabuze urataha kare mu rugo ubukenewe ariko ntiyanyumva. Hamagaca mbona agarutse aje kungorera ubwenge. Icambabaje rero si ikindi n'ukuntu ariko aravuga ngo dusubirane n'ukuntu yansohoye nk'imbwa. None umaze gukora wamwishuye iki? Ariko ikindi nayo kumwishura mva ari giki. Naramwikuye ndambwira ko ntamukeneye. Wamwishuye neza cyane. Urazi rero sheri ndagusaba ikintu kubw'umutekano w'urukundo rwacu n'iterambere ry'urugo rwacu. Ubona gute twimuke? Twimuke?